Hamagarira abandi gukorana n'ico kigo mu gufasha guhimiriza kugira amaraso aboneke ku bwinshi kuko ngo akenerwa na benshi na cane cane abavyeyi bibaruka. Muri iyi misi hamaze igihe hibonekeza ubushuhe budasanzwe mu gisagara ca Bujumbura, muganga François Ndikumwenayo yanonosoye kuvura ivyo guhema ahanura ko umuntu akwiye kunywa amazi ari hagati y'amaritiro 2 mu gihe c'ubushuhe burenze, nuko bokwirinda kuja ahantu hashushe cane canke kwihutira kunywa inzoga kubera ko umuntu aba ariko yongereza ubushuhe bigatuma ata amazi menshi gusumba. Buramatari w'intara ya Rutana Olivier Nibitanga arahumuriza abanyagihugu bo muri komine Musongati ko muri iyo komine hagiye gushikanwa umuyagankuba. Ni nyuma yaho koperative Copdi iri muri iyo komine irima igahingura igitegwa c'inanasi bagaragaje ibibazo bafise, kandi muri vyo harimwo ikibazo c'umuyagankuba, gutyo bikabagora guhingura umutobe witwa agahayo. Ishirahamwe Tanganyika Mining Burundi ricukura ubutare yahaye inshumbusho umuryango wa Minani Scholastique wo muri komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke ungana n'imiliyoni zirenga 65, nyuma yaho uwo muryango witwariye leta mu biro vy'umuhuza w'abarundi yo yari yahaye iryo shirahamwe uburenganzira bwo gukorera mu karere babamwo, ariko ntibabaronsa inshumbusho ku vyabo vyononekaye. Ku madepo y'ibinyobwa vya Braludi, Inyanzarake, Mabanda na Makamba uruhombo ni runini nyuma yaho bamaze indwi ata binyobwa baronswa. Nk'uko iryo shirahamwe Braludi yabibasiguriye ngo impamvu ngo nububi bw'ibarabara Bujumbura Rumonge Makamba ryabaye nabi, rero mu gutinya ko imodoka za Braludi zihagira amasanganya bakabihagarika, ariko kugira ngo bikemuke barabemereye ko bazohava baja barazicisha mw'ibarabara Bujumbura Matana Makamba. Nduwayezu Jean Pierre yaraye afashwe n'igipolisi kubwo kwikeka gukora amabi yo gufata ku nguvu umwigeme w'imyaka 15 mw'ijoro ryo kuwa gatandatu ku mutumba wa Muyebe muri komine Musigati mu ntara ya Bubanza. Ubu akaba ariko agirwako amatohoza. Icegera c'umukuru w'igihugu yarifatikanije n'abanyagihugu b'Imwaro mu gikorwa co gutera ibiti vyo mu bwoko bw'amasederi mu ntumbero yo gushariza no gukingira ibarabara ry'igihugu ya 18 Nyakararo Mwaro Gitega. Yaciye abasaba kubungabunga ivyo biti, asaba n'abarimyi begereye iryo barabara kwiga kurima ibitegwa vy'ivyamwa. Muri komine Mpanda umuduga bita Kagongo warahiye ku mugoroba wo kuwa gatandatu ku Musenyi. Umuriro wiyadukije ahari imoteri, ariko Imana yarakinze ntawahasize ubuzima kandi nta n'uwakomeretse. Icateye uwo muriro n'ubu ntikiramenyekana. Umukuru w'igihugu c'u Burundi
Evariste Ndayishimiye yaraye yuguruye icese ishure lycée technique Nkurunziza Pierre riri ku mutumba Mwurire komine Bugendana mu ntara ya Gitega. Iryo shuri rikaba itanguranye ibisata bikurikira: informatique, igisata c'ubutunzi, mécanique hamwe n'icigisha ibijanye n'umuyagankuba. Twamenyesha ko ibikorwa vyo kubaka iryo shuri vyatwaye amafaranga arenga miliyaridi 2 z'amarundi, kandi ivyo bikorwa bikaba vyatewe inkunga n'abanyagihugu hamwe n'ibiro vy'umukuru w'igihugu, tutibagiye imvukira hamwe n'abagenzi. Inyuma yaho umuyobozi w'ishirahamwe Regideso Burundi akoze urugendo rwo kuraba aho ibikorwa vyo kubaka centrale hydroélectrique za Jiji na Murembwe batamwiteguriye, agasanga ibikorwa aho bigeze bidashimishije, yaciye amenyesha ko mu gihe abo bariko bakora kuri izo centrale batoshitsa ivyo basinye, bazokwakwa pasiporo zabo. Twamenyesha ko izo centrale ziteganywa kuzotangura gukora mu mwaka wa 2024. Inyuma yaho hari amakuru amaze iminsi acanacana ku mbuga ngurukanabumenyi avuga ko hari umukozi w'ibitaro bikuru vya Kayanza yagirijwe kwabira ikiziga c'umukenyezi cari mu buruhukiro. Muganga Noeli Nsabimana yashikirije ko uwo mukozi bavuga adafunzwe kubera kwabira ikiziga, ahubwo afunzwe kubera ko yivye ibateri y'imoteri yatsa amatara. Dutandukire amakuru y'inkino, turabire hamwe uko indwi ya 12 yagenze mu cicaro ca kabiri mu gihugu c'u Burundi, aho umugwi Rekoko wahura n'umugwi Lydia Ridike zaranganije kimwe ku kindi. Buhumuza yatsinze ibitsindo 4-1 umugwi wa Lumiere Mwumba. Umugwi wa Ngozi City n'umugwi wa Tel Aviv zaranganije kimwe ku kindi. Eliere yaratsinzwe 1-0 n'umugwi wa Region Athletique. Delta Star na Flambeau de l'Est zaranganije 0-0. New Oil yatsinze ibitsindo 4-0 Garage Express. Agasaka Academy yaratsinzwe ibitsindo 4-1 n'umugwi Makamba United. Umugwi Moso Sugar watsinzwe 1-0 n'umugwi Top Junior. Kuri ubu amanota y'imfatakibanza zifise akabara akurikira: muri groupe A, Flambeau de l'Est ni ya mbere n'amanota 28, Ekoko ni ya kabiri n'amanota 22, Region Athletique ni ya gatatu n'amanota 20, Lydia Ludique ni ya kane n'amanota 15, hagakurikira Tel Aviv n'amanota 15, Delta Star ni ya gatandatu n'amanota 13, hagakurikira Leliere n'amanota 12, Ngozi City ni ya 8 n'amanota 8. Muri groupe B naho Top Junior ni ya mbere n'amanota 28, hagakurikira New Oil n'amanota 23, hagakurikira Moso Sugar n'amanota 23, Garage Express ni ya kane n'amanota 21, hagakurikira Lumiere de Mwumba ifise amanota 15, hagakurikira umugwi wa Buhumuza n'amanota 13, Makamba United ni indwi ikaba ifise amanota 9, Agasaka Academy ni 8 n'amanota 5. Iyo ikaba ari incamake y'amakuru hagezweho mu gihugu c'u Burundi. Mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yompi, mwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Murakoze.